tubakompanya kugira bashoboye kuronka nk'amamarché d'écoulement tukabashyira ku marezo sosiyo bakajya barabamenya. Nk'uyu yabamenye aciye kuri rezo sosiyo acabona kuronka formation acaronka akazi. Imipira nk'iyi mu mashuri ajya mweshaje mudete no ibiki byose akazi ça c'est très bien. babayeho bakumigwa kumbe imigambi yo kwiteza imbere ntiyabashikira kandi banayimenya bivanye n'ikibano bikavana no kungene kumbure n'igihugu cyari gitunganije barimwo bavuze tuti yamara reka natwe tuje hamwe n'abandi tuke kwikumira ko leta itadukumiriye hanyuma ntituje gusega kuko mu myaka iheze byari bimenyerewe ko umuntu agendana ubumuga ari uwo gusega ari uwo kubika hariya inyuma mu kigo ntiyigera aja habona. Twebwe rero unye twaciye tuja hamwe tuvuga tuti reka dukore tugire iterambere rirama hanyuma mu nguvu zike tuba dufise dukora ibijanye n'inguvu ziwacu mu gatege kuza gusega kuko burya no gusega biraruhisha. Imbere yuko umugambi w'igihugu payeje ubashigikira mwebwe mwari mwitunganije gute muri rusange bijanye n'ibikoresho mwimbo mwari ko muraronka mwari mumeze gute mwaze kutubwira mu nyuma naho payeje imaze kubashigikira ngiri mwahavuye ku rugero mwahavuye murinjiramo. Mwiriwe neza cyane mwaramutse bivana naho mukurikirana muri abari ngaha mu Burundi abari mu makungu nuko ni kuri yambonesha kure yanyu Umuvugizi TV muramaze kuyimenyera mu biganiro vyinshi haba ibiganiro bijanye n'amagara y'abantu ibiganiro bijanye n'iterambere ibiganiro bijanye nabihangira imirimo imico myinshi itandukanye kawutarafyonda subscribe ubikore hariya kugira ngo imisi yose uzokwame uyibonera ibiganiro bitangwa na televiziyo Umuvugizi. Ndabibutsa neza yuko iyo televiziyo ari televiziyo igisata cyari gishigikiwe n'umugambi payeje umugambi w'igihugu. Murazi neza yuko n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu yagize ati ni vyiza yuko urwaruka ruja ku kivi bagahavalo bagashigikirwa n'umugambi w'igihugu payeje. Muti none uyu munsi televiziyo Umuvugizi igiye kutuyagira iki? Mwamaze kubibona yuko uno munsi twavuye muri studio turi hanze canke bava ngo turi kuri terre turi hafi ya paroisse Saint François d'Assise neza na neza muri societe baraza kwivuga bo bari mugabo mwabonye neza yuko ari abantu bafise ubuhinga butandukanye kujisha baraza kubitubwira ariko ngiye kuyaga numwe mu rusanzwe no ruganda nagwita uruganda imbere yuko tuduga ku ijambo arabanza abidondole turi kumwe nande nyakubahwa muri tuwo turiko turamuriko mavugana niyo nzima Imerde akaba abakenyezi bagendana ubumuga basanzwe bakora imipira bagahingura imipira y'inyuzi cyane cyane tugakora ama uniforme ku banyeshure bambara imipira y'inyuzi musanzwe muza murabona ahatandukanye ku mashuri atandukanye. Turaza kuhashika ariko mwavyumvise abakurikirana televiziyo Umuvugizi ko turi kumwe na Imerde asanzwe ari mwirishira hamwe yatubwiye abagendana ubumuga ariko neza tubwire gishamwe gitwa gute neza izina ryayo nimba ari societe ni association gitwa gute neza na neza? Ni societe abagendana ubumuga turashoboye. Societe abagendana ubumuga turashoboye. Imerde niwe tugiye kuyaga uno mwanya wose tugiye kumarana muri kino kiganiro kisanzwe kitubwira ibijanye n'ivyo ugwaruka ruriko rurakora. Turashoboye yatanguye ryari?
abagendana ubumuga turashoboye ni sosiyete yatanguye mu mwaka uheze 2023 ukwezi kwa gatandatu, ariko neza na neza yatanguye gukorana n'umugambi payeje mu kwezi kw'icumi 2023. rero akabijya kadasanzwe ko abagendana ubumuga turashoboye bashigikiwe kandi n'umugambi w'igihugu payeje. Byagenze gute ngo mwiyumvire kwitura payeje hanyuma ihave ibashigikire? Mwebwe mwabikoze mu buryo bugenze gute? kugira twitura ikigo payeje, ubwa mbere twarabanje kumenya ko ikigo payeje gishigikira imigambi y'ugwaruka mu kwiteza imbere. Hanyuma tumaze kumenya ko payeje ishigikira iyo migambi, natwe twari dusanzwe twarize umwuga wo kujisha imipira y'inyuzi, ariko muri ico gihe naho twari twaravyize ntitwari dufise ibikoresho bwite. Niho rero tumaze kumva ikigo payeje twavuga tuti burya twoja muri payeje tworonka ibikoresho by'iwacu bwite, hama tugakora ibi bikorwa byacu muri sosiyete. Niko rero guca twitura ikigo payeje tubicishije mu alinye, hanyuma umugambi wacu payeje irawubona hanyuma irawushigikira, rero tukaba turi ku kivi. Payeje yarashimye umugambi muri ko murakora, irahava irabashigikira, irabaronsa ibikoresho. Tubwire imbere yuko umugambi w'igihugu payeje ubashigikira, mwebwe mwari mwitunganije gute muri rusange bijanye n'ibikoresho? Mwimbo mwari ko muraronka, mwari mumeze gute? Maze kutubwira mu nyuma naho payeje imaze kubashigikira ngire mwahavuye kurugero mwahavuye murinjiramo. Bwa mbere no kuvuga turashikirwa n'uyu mugambi payeje, twe nababwiye ko twari twasanzwe twarize kujisha. Hama mugabo kubera atabikoresho bwite twari dufise, twaraza turasaba ibiraka ku bafise imashini tukabakorera, kumbe bakaduhemba. Hanyuma handi naho turaja mu byo kuza gukota amashini iwacu kugira twikorere, turakota mugabo dukose tukaguma tuziriha ku kwezi. Nico gituma rero mu nyuma tumaze kumva umugambi payeje twavuye tuvuga tuti burya tworonka imashini ziwacu bwite byo tworohera gusumba. Nubu rero kuva aho payeje iduhereye imashini, no kuvuga yuko turakora, hanyuma aya matwa dukota canke tugakorera uwundi muntu akinjira muri sosiyete yiwacu, tukaronka ico dushira ku mufuko, hama n'umunwa ugafungura, umunwa ukaronka ico urya, n'umufuko ukaronka amafaranga. Murazi neza yuko ari icifuzo canke n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu ari nawe yadushiriye imbere, yashize ahabona uyu mugambi w'igihugu payeje ngushigikire urwaruka atabasigaye imbere n'abagendana ubumuga. Ariko dusubira inyuma gatoyi ngo mwebwe mwagize muti abagendana ubumuga turashoboye n'iryo zina ryacu. Hari abantu mu minsi heze, mu myaka iheze bagira bati bagendana ubumuga abantu bo gusega, mwebwe mwagize muti twebwe ivyo bintu sivyo vy'iwacu? Yego cyane, kubisanzwe mu myaka iheze ukungenda bagenda n'ubumuga babayeho, benshi babayeho bakumigwa, kumbe imigambi yo kwiteza imbere ntiyabashikira kandi banayimenya, bivanye n'ikibano bikavana no kungene kumbure n'igihugu cyari gitunganije, nta migambi yashigwa imbere kugira ngo n'abagendana ubumuga nabo nyene bashikire. Twebwe rero tumaze kubona ko ubuye leta ihari idakumira, yakira bose n'abagendana ubumuga barimwo, twavuze tutiyamara reka natwe tuje hamwe n'abandi tureke kwikumira ko leta itadukumiriye. Hanyuma ntituje gusega, kuko mu myaka iheze byari bimenyerewe ko umuntu agendana ubumuga ari uwo gusega, ari uwo kubika hariya inyuma mu kigo, ntiyigera aja habona. Twebwe rero ubunye twaciye tuja hamwe tuvuga tuti reka dukore tugire iterambere rirama, hanyuma mu nguvu zike tuba dufise dukora ibijanye n'inguvu z'iwacu, mugatege kuza gusega, kuko burya no gusega biraruhisha, kuko ugenda usega umuntu utazi ko aguha. Iyo akwimye hari igihe
wumva ushavuye ku mutima kandi no ku mubiri wamaze kubera uyerera utabona aho ugarukira. Niho rero twaca tuvuga tuti ko tutakumiriwe mu iterambere ry'igihugu natwe ntitwikumire, reka twerekane yuko dushoboye kumbe n'abandi bazotwigireko. Mwavyumvise abakunzi ba televiziyo Umuvugizi, mwebwe muriko muradukurikira, ushobora kubona wari uzi yuko wavyibaza yuko abagendana ubumuga ari abantu bo gusenga gusa. Oya, nabo barashobora kwikorera imigambi itandukanye, mbere bikaba vyiza gusumba mu gihe igihugu kibashigikiye. Niko muravyumva ingene umugambi w'igihugu payeje washigikiye bano basanzwe bagendana ubumuga kandi bariko barakora ibihambaye. Ariko nagira ngo ufatire ngaho nyene, ni biki muri runo ruganda rwanyu musanzwe ndabona ibintu bitari bike byo mbona hafi imipira, ni biki muriko murakora bituma uruganda rwanyu rutera imbere canke ababitura tugiye kwitura bari abantu tugiye kurondera ibi nibi, ni biki bahatora ngaho iwanyu? Uruganda rwacu nkuko mubibona nivyo dukora imipira y'inyuzi dukoresheje imashini. Hama abatwitura hariho abaza bashaka kwiga. Yego, abo rero mu ico gihe hari abo twakira bake kubera tukiri bato. Twacari bato kumbe murabona aho dukorera ntihagute cyane ko twokwakira benshi. Kandi n'imashini ntidufise nyinshi. Abatwitura rero benshi baza bashaka kwiga, hama tukiturwa n'abakiriya baza bakenera imipira. Hama nabo tukabatunganiriza, tukaza tukabakorera ibyo baba badusaba. Ngo murashobora kuronka amasoko kuri bajya imipira y'abanyeshure bashaka ama uniforme iciye mu mipira, bashobora kubuza barondera isoko iwanyu mukabakorera imipira itari mike. Yego cyane. None nkubu ku kwezi mwebwe mushobora imipira ingana gute? Hari umuntu ashobora kuvyibaza ati n'abantu barashobora kudukorera imipira ingana gute mushobora kuronka? Abantu bose babitura mworonka ama produit mubaha? Kugeza ubu abatwitura ubushobozi bwanyu bugera hehe? Ubushobozi bwacu aho bugera no kuvuga twebwe ku munsi turashobora gukora imipira 2 umwe. No kuvuga ku munsi turashobora gukora imipira 12. Murabona ko ngaha turi 4. Hari aho dukora 12 aho dukora 10 bivanye n'ukungena umuntu aba yazindutse. Yego. Kuko inguvu ntizamazinga na misi yose. Birumvikana. Rero muri ico gihe iyo dushoboye gukora iyo mu kwezi ni sinabiharuye neza ngo mbone iyo dushobora gukora mugakumbure maza kubibona iyo tukora dukora ku munsi. Yego cyane. Yego, hama abatwitura nabo twe ntabaratwidogera ko twiturwa n'amashure, abadiregiteri b'amashure, ibigo by'abana bakeneye kwambika uniforme, imipira igenda isa nyene ikaba ari uniforme, abo baratwitura tukabatunganiriza nta kibazo turagira. Murakoze cyane, uriko uratubwira ibitari bike bijanye nuko ivyo muriko murakora ngire mwatanguye mwabitubwiye ababashigikiye abadusamiye hafi. Umugambi w'igihugu payeje ni wo ushigikiye bano basanzwe bagendana ubumuga, ariko bagira bati turashoboye by'ukuri kugira ngo dushobore guteza imbere igihugu cacu, natwe mu mbono kazoza y'igihugu tube babandi bashobora guterera kandi bihambaye cyane. Twigiye imbere gatoyi, mwebwe muri rusangi nize ntambamye mukunda guhura nazo iyo muriko murakora ibikorwa byanyu? Iyo turiko turakora bino bikorwa byacu intambamye nyamukuru n'ubura ibikoresho. Haraho habe ikena gize nyuzi mubona dukunze gukoresha. Nk'ishure rikana kari kaza atijesha ku mupira usa uku. Imipira ishika 500 isuku. Mugabo kubera ngaha mu Burundi ataho bahingura inyuzi ziva hanze y'igihugu. Yego. Tukaya tugenda ku masoko tugasanga ya makurere wa muntu ari kararondera nubwo tuzirose turarose zikeya ntizishoboye gumara iyo soko, hamagaca bisaba ko twicara tukarindira ko izindi zizogaruka, ugasanga rero biradutesha gukora neza tutariko turanyarukiriza abakiriya nkuko muri bino bihugu bisanzwe bitwegeranye naho mu Buganda, muri Tanzania zikunda kuva he zino nyuzi? Inyuzi ziva muri Kenya. Yego. Ngira ngo ni bwa bushobozi buke ubundi mwogereraniye ibiganiro, ngira ngo bivanye n'inyuzi zikunda gukenerwa nayo masosiyete ndabizi.
ntibikundivyo ku bisanzwe biragoye kumenya ati inyuzi zikunda gukenerwa kuko nk'ubu uyu mwaka nk'ubu urabona uyu mwanya nyene dufise inyuzi ya mabara atatu muriko murabona imbere yacu turiko turakora ego nkaya nkiri n'ishure rikeneye kwambika abana umupira usuku aha rero arashobora guca haza irindi shure ryatoye yindi kurere yisangije mw'ico gihe urumva uca ubanza gusubira kurondera ya kurere y'iryo shure naryo igusavye mugamwe mugira mutumukiye ntatujana murabo mukubitorera inyishu gute none mu kubitorera inyishu dushaka tuvugana n'abasanzwe bazikura muri Kenya bakazishikana mu Burundi hama nabo bagaheza bakagira komande iyo bazikura amakuru twatumye rero hari igihe bica biteba tukarinda kurindira ego ariko tuzirose tukaza tukabakorera nta ngorane uretse ico cinyuzi ibikoresho mukoresha iyo muri ngaha ikibazo mukunda guhura naco uretse ibikoresho niki cyo tuma kibabera intambamye mu bindi bikoresho turagira intambamye y'amamashini yacu amamashini yacu nayo nyene aha mu Burundi wacu ntaho tuzigurira kandi nta n'umufundi nyene tuvuga ati mu expert azi gukora izi mashini zacu ariho no kuvuga haraho imashini gupfana ukakora ibyo ushoboye mugabo ari icuma gipfuye ubwo nyene kugira usubize pièce impaka naho uco usubira kurondera mu Buganda hari benshi mbere mutari bwabone zino mashini basanzwe bakoresha hano muri association y'abagendana ubumuga zidufasha kujisha imipira ni imashini zifise ubundi buhinga mbere abantu bagira bati abantu bari n'impano ku buryo bashobora kuzimanipira muri mwene ubu buryo ariko avuze bati twaravyize kuva mu ntango ico batamenya gusa ni mu gihe ziba zipfuye kumbure ariko none bishitse imashini gapfa umundi isubira hanze ku bisanzwe yipfuye ikintu nyamukuru tuyisubiza hanze ego niyo tuza kurondera umufundi mugabo ari ibintu bito bito ari byo dushobora kuyikorera kuko ikoresha mazo yikoresha hari igihe bishika ukamenyera ati aka kantu gaharavye nk'ukuye no gasubizamwe nk'uku kugira gabandanye gakora mugabo iyo ari nk'ipiece itakaye tukayibura canke igapfa turinda kuja hanze y'igihugu kugira tuyisubirize ntibiba vyoroshe ndavyumva ariko murabigerageza buke gusanga vyakunze twigize imbere ikiganiro kuri mwebwe muri ko muradukurikirana kuri nombonesha kure yanyu yacu umuvugizi TV ni imbonesha kure shigikiwe nayo n'umugambi w'igihugu payeje mwarabonye yuko canke mu vyumve yuko igihugu cyacu c'u Burundi kugira ngo dushikire yambono kazoza hari vyinshi tugomba kubamwo cyane twebwe rwaruka iyo televiziyo rero ko shikiwe n'umugambi payeje tugasanga bo twagende bashikiwe na payeje navyo ni ibintu vyiza cyane imerde uriko tubwira bitari bike ariko jewe igihe nshitse ngaha wari wadusavye ikiganiro byacu byo mukora bigere kure jewe nasanze abategetsi bavuye ngaha ariko sinamenye neza mugabo amatwa nsumira ngo bari bavuye kugendera kino kigo runo ruganda rwanyu ariko umutegetsi yabagendeye uyu munsi yarinde umutegetsi yatugendeye uyu munsi cyari cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu niwe yashoboye gushika muri societe yacu kugira ngo yirabire abagendana ubumuga ibyo dushoboye hama yashitse aratugendera araturaba aravuga ati ndabonye ko muri ku kipi yego icegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa Prosper Bazombanza niwe yagendeye uno munsi ikiganiro tukigeza ari igenekerezo rya 10 ukwezi kw'icumi mu 2024 yahishikiye rero mwebwe mwumvise yuko icegera c'umukuru w'igihugu aza kubagendera bwa mbere hoho mwiyumvise gute imerde kubisanzwe n'iteka kuri societe yacu nababwiye ko abagendana ubumuga uko igihugu kitude canke abantu twakuze tumenyerewe batubona twamenyereye ko atari abantu dukumirwa ariko no munsi twatewe teka twagendewe n'umutegetsi adasanzwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu hanyuma umva ngaho nitwobura akanyamuneza kuko urumva n'iteka twatewe ntangere kuba yatwiyumviriye ko kandi twari tuzi ko turi abantu bato cane yego niteka yabateye kugira ngo aze kubagendera abatera intege mu byo muri ko murakora kumbure agira ati
ibi muri ko murakora ni mubandanye mwigira imbere, igihugu kiri inyuma yanyu, igihugu kirabashigikiye, igihugu mu iterambere n'abantu bose bagomba gushigikirwa, harimo n'abagendana ubumuga. Noneho urabona neza yuko bashoboye kuko nabo bariko barafasha no mu iterambere ry'igihugu cacu. Tugaruke rero gatoyi, nakahe kamo wewe utera abantu cyane cyane bagendana ubumuga? Ko ndabivuga gutyo, hariho abagendana ubumuga ubwabo naho bakumirwa n'ikibano, nabo nyene usanga bikumira bati ntaco dushoboye, turi abantu nyene tugendana ubumuga. Wowe nakahe kamo batera emergency? Ne kuba sinakamo batera gusa kuko ivyo mwamaze kubamwe n'ibintu biboneka muri kukivi, ariko akamo kanyu nakahe? Mbere akamo notera abagendana ubumuga ubwabo nuko twereka kwikumira, kuko nubwo twakuze twarakumiriwe natwe twaheza tukareka kwikumira, tukerekana icyo dushoboye. Nyimba umugaye ukuguru ukamenya ko ukuboko kwawe hari icyo gushoboye, ugakoresha uko kuboko Imana yagusigarije. Nyimba ukuboko kwawe gufite ikibazo, mugabo mu mutwe ukaba ubona ko atakibazo kihari, ugakoresha uwo mutwe nyene, hama ukibeshaho ukabeshaho umuryango wawe, hama ugaterera no mu iterambere ry'igihugu. Hama kandi ncengera ko ntere akamo n'ikibano. Ikibano naco cyo gukumira abana cyane cyane bakira abana, kuko nkujya mwana avutse akavukana ubumuga, hama we nyine akisanga atigeze abahantu habona, burya nubwo yokura biragoye kugira ngo aje habona kandi atabyo yigeze abona akiri mutoya. Urumva rero hari igihe ugendana ubumuga yikumira bivanye no kungene yabayeho kuva akiri mutoya. No kuvuga mwavyumvise abumviriza televiziyo umuvugizi yuko bagendana ubumuga, mwana tumwibarutse gusagendana ubumuga tugerageze kumushira ahabona, mu yandi majambo ntitumunyegeze canke ngo tumukumire. Gira kamo rero uteye abandi bariko barabumviriza, kuko mwebwe hari gihe usanga wavuze uti turafise ama mashini mugabo ntibikwiye, twarafashwe mugabo ntibikwiye, imipira ntibikwiye, nk'ayandi mashira hamwe karabumviriza, nakaye kamo batera kandi namwe kugira mugere kure gusomba. Murakoze cyane. Akamo notera bariko baratwumviriza, yaba amashira hamwe canke na leta nyene, nuko yobandanya agashigikira abantu bato n'abagendana ubumuga badasigaye inyuma. Kuko hariho nibyo twebwe twaragiriye bakwe turamenya payeje, muga hariho abandi kumbure bataranamenya na payeje, bari kure cyane mu misozi, ugasanga nkuko yene ikibono cyabakumiriye niyo migambi iri muri komine, kuko ishobora kubashikira, niba bashikiriye ntibamenya n'ibyo ari byo, ntibamenya naho bayironderera. Rero nukuri nka leta yohimiriza no ku mitumba, bajya abantu batwara imitumba bakaraba ko mu migambi iba yategekanije yo kwiteza imbere n'abagendana ubumuga nabo nyene bashikirwa. Kubwo mugira muti murashikiriwe kubera yuko twarahabona turi mu gisagara, mugamuti hariho abandi bantu bari inyuma y'umusozi badashobora gushikirwa, batamenya n'ibiriko biraba, utaba igihugu cyo bitwareka gusumba uko gitwareka n'abandi bantu bose. Ego cyane. Urumva iyo bamaze kuba bari ahantu bakuze batara ahantu habona, hanyuma niyo migambi iri kirakorerwa muri komine barimwo, hari igihe batanayimenya, mugo mukuru w'umutumba azi ko ku rugo kwa naka hariho umuntu agendana ubumuga, akamenya ko niyo migambi hari kandi itabakumira, yogenda agahera kuri urya muryango nyene bafise canke amashirahamwe yo ku mitumba, bakababwira ati ze mashirahamwe n'abantu bagendana ubumuga, kuko ku mitumba hariyo amashirahamwe mugabo ugasanga n'abagendana ubumuga ntibayagiyemwo kubera kutamenya. Yego nico novuga. Turiko turasozera umugambi wa payeje wasizweho na nyine icubahiro mukuru w'igihugu mu kugira ngo wafashigikire urwaruka rufise imigambi. Mwebwe muri turashoboye, abwira umuga turashoboye, mushimira ku rugero uruhe nyine icubahiro mukuru w'igihugu yaduhaye payeje ngo twunganire mu kuduha financement zituma dukora imigambi itandukanye? Mu by'ukuri umukuru w'igihugu yiyumviriye iki cyumviro ntawereka kumushimira. Turamushimira cyane kuko urabona ko ari karakura abantu benshi, urwaruka rwishi mu bushomeri.
urabona ko ugwaruka ubunye abeshi bugurutse mu mutwe bakamenya ati jewe nteguye umugambi nkawutunganya neza nkaja muri paeje barampa uburyo hama nkawurangura ubu nta gashomeri bafise ubu ufise agashomeri n'umwe nyene kumbure atazi kwitunganiriza umugambi rero nta ureka kumushimira umugambi yatanguje ni mwiza cyane awushishikare kumbe yongereze n'uburyo muyo mugambi kugira ngo ntihagire n'abari mu nyuma bazoshikirwe. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ukaba n'umujoma w'ugwaruka iri jwi ririko riva mu bigo vya Paroisse Magarama aho abagenera ubumuga basanzwe bakorera ribashikire kuko bagira bati turakenguruka gose kubona wari tworarise urwaruka mutibagiye ko n'abagendana ubumuga nabo boshikirwa kandi bagaterera mu iterambere ry'igihugu ariko bagira bati twebwe twari mu gisagara byarakunze tiho bari abandi bato canke bari hari inyuma y'umusozi bitarakunda nabo muvyeyi mukuru w'igihugu irijwi ritanzwe n'abantu bagendana ubumuga ribashikire kuko bariko bariyumvira na bene wabo bari hariya mu mitumba. Tubashimire bakunzi ba televiziyo umuvugizi mwadukurikiranye tubabwira neza yuko twari ngaha mu Magarama mu nyubako za Paroisse Saint François d'Assise aho hasanzwe hari abagendana ubumuga bashigikiwe n'umugambi paeje ibyo bariko barakora mwavyumvise tubasaba kubashigikira akanimero kanyu kugira ngo bashobore kubahamagara abari kure cyane. Akanimero kacu ni 79 590 759. Mukorera hehe? Mu Magarama mu nyubako za Paroisse Magarama kuri Saint François d'Assise. Mwari kumwe na Claude Kamahade asanzwe ari umuyobozi wa televiziyo umuvugizi. Ikiganiro kigarukiye ngaha ariko ibiganiro vya televiziyo umuvugizi birabandanya. Amahoro y'Imana abane namwe murakoze cyane umunsi mwiza. Wifuza kumenyekanisha ibyo uri kurakora nyaruka Umuvugizi TV.